abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiatives for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Nshuti namwe bagenzi b'ikiganiro abakunzi b'amahoro ndabaramukije ndabaha n'ikaze muri kumwe na Tina Kwizera. Tukaba rero ikiganiro cy'uno munsi tugiye kukubaganirira ku kwihangana. Umutumire wacu w'uno munsi tukaba turi kumwe na Audace NDAYISABA arongoye ishirahamwe Campus pour Christ. Ubuherutse tukaba twari twaganiriye ku nyifato ibereye umukristo yogira mu gihe ahuye n'ibibazo. Uno musi rero tukaba tugiye kubandaniriza ko ukungene yo kwihangana ahuye n'ivyo bibazo. Kubw'ivyo rero reka imbere ko tubandanya turamutse umutumire wacu tumuhe n'ikaze. Mwaramutse neza? Amahoro neza. Amahoro y'Imana bane namwe. Namwe. Ego namwe muhawe akanya ko kuramutsa ariko batwumviriza. Murakoze cyane abari kumviriza iganyo cy'uyu munsi ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ego. Nkuko rero twabivuze ikiganiro cyacu cy'uno munsi gifatiye ku kuganira ku kwihangana, ariko rero ku baduteze amatwi mwobanza mukatwibutsa cyangwa mukabibutsa mbega twari twaganiriye gute kuri za nyifato zibereye umukristo yogira mu gihe afise ibibazo, twamenye yuko yovyifatamwo gute. Ego gihe duheruka twavuga ku nyifato ibereye twarabonye n'uburorero butari buke tusoma mu ijambo ry'Imana. Hanyuma turangiza tuvuga tuti none twebwe ubu utwogira inyifato inyifato ya mbere nuko tumenya ko ibyago bibaho kandi si twe tubizana biriho, ariko dukwiye kumenya ingene tubyifatamwo tukagumya ukwizera nitwihebure, hanyuma tukamenya yuko Imana idusezerana kubana natwe mu gihe haje ibyago canke ibigeragezo. Kandi na Yesu nawe nyene yaravuze ati ibigeragezo bizohaba muzogira ibyago mugabo mureme naranesheje isi. Ko yari muri twebwe yanesheje akaba asumba ubuganza isi, natwe turanesha. Ibyo byose rero tubyiyumviriye bica bitujana kwihangana kugira ngo tugume mu nzira. Bica binyibutsa kandi na rya jambo ryo mu Baroma 8:28 ivuga ko byose bifataniza hamwe kutuzanira ibyiza. Iyo rero tuzi yuko no mu bigeragezo no mu byago no mu bihe bigoye Imana ihari, duca twihangana kuko ishobora mu nyuma kutwereka ibyiza bizanywe na kwa kwihanganira bya bihe twacamo. Ibuka ko nibukije na wa muvuga butumwe yavuga ati ntidushobora gukura igihe tuguma mu mahoro gusa mu bintu bimeze neza. Ariko iyo hari ibintu bigorana niho dutera intambwe. Ego ijambo ry'Imana rivuga ngo hahigwa uwihanganira ibimugerageza kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo cy'ubugingo. Tukiri ngaho nyene rero ukwihangana bisigura iki? Ukwihangana sinzi ko ndoronka neza insiguro muri make, ariko reka ndabivuge gutya. Ubwa mbere bwo kwihangana no kurindira isezerano. Kurindira isezerano ufise wahawe n'umuntu cyangwa wahawe n'Imana, ukarindira utarambiwe utekanye igihe rizoshikira. Aho nca nkunda kwibuka Aburahamu ahawe isezerano yuko azovyara bangana ivu umuntu adashobora guharura, akabibwirwa atagira umwana n'umwe. Ariko harageze igihe yongera aronka irindi sezerano ati hasigaye umwaka umwe muze mufise umwana w'umuhungu. Turibuka mu nkuru ziyo kandi n'igihe Imana yacimugeza ati uwo mwana wawe rero genda bari unangira wikimaze. None isezerano Imana yarishikije. Twavuye tubabuzukuru Aburahamu, uwo Isaka wiwe yavyaye Yakobo n'abaceragwira, aja mbere kugira muri Egiputa, hanyuma Imana ibakura yari ihanga rinini. Imana yari ihanganye yararindiye, ni nka kujya kumurimyi
ashobora nawe kurindira umwimbu kuva gitangura kurima agashiramwo intabire cyangwa ifumbire cyangwa umwavu biva ingene umuntu abivuga hanyuma akagenda akabagara akaguma araba ingene bikura arindiriye atazi n'ingene ikirere kizomera akaguma arindiriye yihanganye afise ibyizigiro. Turashobora kandi kuvuga yuko ari ukuguma mu ntumbero yawe ukaguma ushikamye mu ntumbero yawe ku kintu ushaka gushikako ku byo wateguye ku mugambi kanaka ukaguma muri iyo ntumbero ntuhungabane naho hoza ibihe byotuma ugira ibibazo ku byo uriko urakora. Ni ukuvuga kudacika intege kuko hari ibintu bigushikiye ubona ko utazohava ushika aho bagomba gushika mugabo ntucike intege ukaguma uraba imbere ukaguma uraba hamwe utumbereye hari umugambi uri kurakora ugira ati icyo nshaka kugera ko ni kiriya ukabandanya. Ni kuvuga rero kwihangana ni ibyo no kurindira no kuguma ku ntumbero no kudahungabanywa n'ibije byo binyuranye n'ibyo uri kurakora n'ibyo ushaka n'urugendo rwawe kugira ngo ushobore kubandanya. Hanyuma rero bigaca biguha no kwemera tuvuge kwemera ibisa n'intambara kugira ngo urabe kushikira ikintu uri kurarondera. Ego muravuze yuko ukwihangana ari kurindira isezerano umuntu none yoririndira gushika ryari ntabapfa badashikiriye rya sezerano Imana iba yarabasezeranye isezerano yaririndira kugira rishitse ntabapfa iyo sezerano bataribonye. Ego birashika yuko umuntu ashobora gupfa isezerano ataribonye ari isezerano wasezeraniwe n'Imana. Reka nk'ubu twe tuvuze Aburahamu nibaza ko imyaka yiwe yo kubaho irangiye atarazi neza igitigiri cy'abitwa buzukuru Aburahamu ko bangana azi Isaka wenyine. Bon twebwe ntatutsi umuntu yamaze gupfa ariko kandi Imana irashobora gushitsa icyo yasezeraniye umuntu atari we acakiriye. Yego irashobora kugishitsa ku ruvyaro rwiwe canke ku rundi rungano. Urabona nk'ubu tuvuga igihe yasezeranira abisirayeli kubakura muri Egiputa bagende mu gihugu yabateguriye aho bazoza kuyisengera ntibashitseyo bose ariko yagumegende yabwira ati igihugu nabasezeraniye nzobashikana bagiye amakosa agira bakubitira mu bugaragwa baca bagwaho abandi ngira ngo barashaje sinzi ariko hashitseyo bakeyi hashitseyo bakeyi ariko kuko yari yahaye isezerano iryo hanga ryarashitseyo. Turashobora rero kugira isezerano rigashika atari twebwe turibonesha amaso yego bikazobona abuzukuru bacu ariko byose imbere y'Imana ni vyiza. Yego byose ni vyiza naho umuntu yaba yipfuza kubibona ubwo nyene canke akiriho ariko ivy'Imana biguma biryoshe. Ego turacari rero kuri uko kwihangana ku mukristo ukwihangana kuri we bivugwa ryari? Ubwa mbere bwo nko ku bandi bantu bose ijambo kwihangana rirakoreshwa mu gihe habaye ibintu bituma umuntu akwiye kwihangana. Ni ukuvuga ko haje ibintu bihungabanya ibyumviro by'umuntu, haje ibintu bihungabanya ubuzima bw'umuntu, haje ibintu bihungabanya imigambi yiwe, bihungabanya amagara yiwe. Mu mwanya umuntu abuze uwiwe tuvuge iyo jambo turarikoresha cyane ihangane niko bigenda Imana ikuremeshe. Igihe umuntu abuze ibintu byiwe, igihe hariho ibyago byateye, ayo majambo urumva arakoreshwa. Hanyuma no kuba Kristo twese ibyo biradushikira nk'uko twavuga mu biganiro giheruka biradushikira natwe turadukwiye kwihangana. Tuje rero nkatwe abakristo twizeye Imana hariho kandi ibihe
tugira bikora mu buzima bwacu bw'imibano yacu n'Imana, aribyo dukunda kwita mu buzima bw'iby'impwemu. Hakaza ihungabana kubera yuko nka kumwe twavuga mu gihe giheze, umwansi wacu Satani twaravuye mu kuganzwa nawe, duca tuza kuganzwa na Yesu, mugabo baguma arondera ingene iyo tugarukana. Tutagarutse naho atume twicuza, tutabaho neza, tubona yuko hari ibintu bitugoye. Muri ico gihe rero niho tuvuga ko umukristo yagize ibimugerageza. Niyo majambo dukunda gukoresha. Muri ico gihe rero hacasabwa kwihangana. Ivyo rero bimugerageza, ashobora kuba amatati abaye, ashobora kuba habaye ibindi bihe bigoye nyine nk'uko twabivuze, ugasanga hariho ibintu umuntu abuze, hariho uguhemukirwa, hariho iki bishitse, hakaba guhamwa, nabyo nyine birashoboka nka kumwe Pawulo yakebura ati murarabe nimwahamwa muhogwa ko muri abakristo, ahubwo ntimumaramare, muhimbaza Imana, kuko ivyo birashobora gushika, biramaze gushikira, byarashikiye abakera, n'ubu birashika ko umuntu ashobora kugira ibyago kubera yuko yizeye Kristo. Mu bintu by'ubuzima bwa misi yose, kujya rero bimaze gushikira abandi, muri ibi tubona ngo nibisanzwe, bica byongera bigakora no kuri ya mibano yacu n'Imana, kuko twiteze kuronka ku Mana ibintu bituma tubaho hano ku isi, tukamererwa neza, tukarushaho kuyishima no kuyizera. Umuntu anezerwa gushima Imana yavuga ati Imana yangiriye neza. Tuvuge ko dukunda kuvuga ati Imana yampezagiye, Imana yampaye ikibondo, yampaye umugabo, yego naronse imodoka, naguze itongo n'ibindi. Numva mugabo ijambo ry'Imana ritubwira riti muri byose ariko dukenguruke, niyo vyagoranye dushimira Imana. Urumva no kuvuga yuko ibi bidushikira dushobora kubona ngo umengo nibisanzwe vya bose, nabyo nyine biraza gukora kuri bwa buzima bw'ivy'impwemu, kuko biratuma twiyumvira tuti none ko Imana yandetse nkamererwa gutya, bikagenda uku, ni kubera iki jewe ndayizeye igomba kumvanga n'abariya. Urumva biraza muri ico gihe rero byose hamukoresha tuvyita ko ari ibihe by'ibigeragezo. Aho rero ijambo kwihangana niho ricariza, ni hamwe Yakobo yacavuga ati hahigwa ihanganira imugerageza, uko niyamara kurama azohabwa igitsibo cy'ubugingo. Aho hantu rero ndumva haraduga. Aburahamu Imana imaze kumusezeranira uruvyaro, akarindira akabona mukecuru wiwe imyaka iramujanye, mukecuru nawe hava aramuhendaga ati raba ubaze ijambo kuri uriya muntu wacu buriya dukorera. None twavuga ko Aburahamu atarazi Imana kugira ngo yemera kuja mu gikiriza c'uwakoresha c'umukozi. Yego Aburahamu yari yihanganye koko. Aburahamu yari yihanganye kuko ico gihe cyose yari yihanganye. Amugabo harageze igihe biranga ako karaciyemwo nk'uko umuntu asanzwe ameze. Haragera igihe intenge ziramufata, yiyumvira yuko iyo mpanura hawe na Sara kugira ngo yoba ariyo kubafasha, ndashobora kwiyumvira ati bararabana, amwe akagira ati mbega none ndakumariye iki ko atakibondo, undi akarabunda ati ndakumariye iki ko atakibondo. Agaca bumva muri kino gihe duca tugenda kwa adopta abana. Ariko ngira ngo umva yagiye mu bintu sinzi ko tutayivuze mu biganiro giheze, aho dukwiye kwirinda gutwagwa n'ibi tubona umubiri ushaka. Niba ko navuze ntitugire umuntu aho w'ivyo tubona umubiri ugomba kwakira, kugira ngo dushobore gushikama. Aho rero abagabo barakwiye kuba maso uti gute, kuko ndabona igihe umufasoni avuze akenshi umugabo atabaye maso, urabona ko hari igihe cyasanga nyereye gatoyi. Bon, tuyibonye aho kuri Aburahamu, ariko sinzi yuko no mu rundi ruhande bitoba bishoboka. Ibyo turiko turabivuga kuko turiko turabona ko ivyaba kera ku bakristo
arivyo dushobora gusanga none munsi bishobora kuba biba ku bakristo bono munsi ariko kugira ngo bituzane kumenya ko kwihangana arico gikuru kugira dushike ku ntumbero. Yego nivyo imbere yo tubandanya reka tukivuge ko gato nyene kuri ico nyene nayinjijemo niko no kurinda uruhande ngira ngo byoshoboka umwe akabwira uwundi ati raba hari uwundi ati raba hariya mugabo tugiye kuraba rero ibyaciye biba umwana yarabonetse atabyawe na Sara mugabo Sara yahavuye aronka gwiwe none abo bana barabanye oya ntibaba kenyezi ntibaba bakibana hati haba cagihe wamengo nikiba bagwa mugiriye niki kandi azoba bagiriye neza bahaye kibondo mugabo haciye haduka amatati urumva rero aho no kwitonda gose tugarutse nko mu ngo mu gihe abantu baba babona ko batevye kuronka ikibondo bagava biyumvira bati urya niwe bigoye canke urya niwe bigoye birinde guhava bafata ico bo kwita inyishu izotuma mu nyuma haba kwicuza. Yego kwicuza Egome rero murakoze cyane kuri iyo nyishu mushikirije tubandanije none kubera iki umukristo mu by'ukuri akwiye gushishikara yihangana nahabona ari karabona kumenga hari umudugo nahabona umenga inzira ikaracamo ntiyoroshe ugasanga baramutwenga ugasanga baramuvuga byinshi nyone usanga biri nyuma yiwe nka zangorane twavuga usanga ahurana zo mu Kristo mu kiganiro carangiye. Bon umukristo akwiye kwihangana ubwa mbere bwo ukwihangana ni camwa camwemo uravyo Magalatiya 5:22 aho ijambo ritudondagurira ati byo muhemu yama nibi so ubugira kane no kwihangana ni camwa camwemo no kuvuga yuko tubisoma mu ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana ribidusaba ko dukwiye kwihangana kandi asangwa Imana idusaba kwihangana irazi yuko hariho ibihe iwe yaduteguriye hariho n'ahandi musiguzi yavuze ati hari ibihe byibi nibihe byabiriya hari ibihe byo gushava nibihe byo gutwenga ibihe byo kurima nibyo kwimbura ibihe byo kuronka nibyo kubura ibyo rero byose biriho turakwiye kuguma duhagaze hanyuma ukwihangana kandi twomenya ko atari intege nke umuntu yihanganye si intege nke ahubwo ni nkomezi zo kushikama kugira ngo agume mu ntumbero yiwe kugira ngo ashobore gushika je nibuka nuko umwanya atari munini nibutsa gakuru nigeze gusoma kera mu gitabo cy'amashuri yo muri Afrika y'uburengero hani agakwavu kahize n'igikere no gutanga ibwami urumva gutanga ibwami wowe wagikere gikere je ndagutanga ati rero ejo depart sawa saa moya turagenda igikere gitakira panga ibindi bikere byose kunzira kugera ibwami urumva hanyuma mugabo mu wundi ruhande bigenda birashiraho udukaroti utundi urumva gize avo marque pre go biratangura kugenda bigiye igikiyumva gutaragurika rukwavura umati yawe we nzoba nashitseho nawe ukiri ngaha nje kibona amakaroti hake mugabo kere ko itashobora kugenda gishiki ibwami wakwavuka ariko karagi karoti hajya keza kumva ikindi hariya ngo mbega uri he nagusize ati ari ndira gatoje mpava mvuduka kagenda karasamarira muri ivyo bon bifateje nayo mayiri byagize kagiye gushika gasanga ibikere biri hari kera byashitse hagutanze carasamaye ndi cyasizwe na cakindi mugabo kandi carapanze ingene gisamaza gakwavu ari ibintu rero usanga umengo birashobora kudutesha intumbero kandi iyo bimeze neza iyo byose we wagize umugambi hanyuma utanguye ati iki naco ukugendera abana ngo iki naco udavu usanga udashitse mu rugendo mu ijambo rimwe twirinda gusamara yego twirinda gusamara tukaguma nyene ku ntumbero yacu hanyuma haje ibisa n'ibidusamaza bishobora kuba ari imibabaro bishobora kuba ari ibintu bitameze neza bishobora kuba n'ibintu nyene umengo biraryoshe ariko tureke kubikurikira tugume ku ntumbero tujane n'ikintu kidufasha gutera intambwe yego niko mvuga no kwihangana si intege nke buya ni inkomezi zituma tuguma ku ntumbero yacu kuri twebwe rero abakristo kwihanganira ibitugerageza kwihanganira ibidusamaza tuba tugomba yuko
tuguma mu gakiza tuguma mu gakiza twaronse twahawe kubw'ubuntu kuko twemeye Yesu kugira ngo bari batuganza tugume mu ntumbero ariko aradushiramo. Hari akakorasi bakunda kuvuga ngo ivy'Imana ngo bijya ngo barambije ngo barambiwe batashe. Sinzi yuko je sinize teologiya, sinzi yuko kuba gahava kaza gudusobanurira yuko uwagumye imbere y'Imana arindiriye karindira atazi n'igihe arindiririye ko yoguma ko kugeza kuko dufatiye nk'akarorero nk'abigeme umwigeme arashobora gukura akagera ku myaka 20 ntawe uraza kumubaza ati yewe akaduga ku 30 ngo yewe uyu no mwigeme atawukubaza n'ingorane pasito n'ingorane none mu gihe yoba amaze no kuduga akagera ku myaka 40 none tugume tumubwira tuti ihangane nyabona ejo araje yego tugomba tumubwira uti ihangane kuko nitwamubwira ngo kevya hariya nitwebwe nyene tuzomutwenga bukeye nitwebwe tuzohava tumwita uwasamaye tumwita umurima rusangi tumwite kirumba twikumubwira ati yihangane nyene kuko wihanganye niho ushika cyangwa ushikira icyo wateguye cyangwa icyo wateguriwe utihanganye naho umva bishobora kuba bya bindi by'impembo y'umwana iva mu magodoka abo barimvye bakorase rero umva ntaho kanditse muri Bibiliya mugabo ni ibyiyumviro nyene bijanye no kwerekana ingene umuntu akwiye kwicara akarindira neza isezerano adahutagize adahutagize nivyo uko tumeze n'umwanya dufise kubaho kwisi tugomba ko ibintu biza ubunyene ariko ko tugomba kubiza ubunyene bije ubunyene bica biza bidakwiye bitameze neza bitari vya bindi nyene twarondera reka turindire igihe cyavyo. Mwavuze yuko umukristo bivugwa ko yihanganye mu gihe habaye amatati none mu gihe ayo matati bishitse akamara igihe kirekire ntave mu nzira uwo mukristo biroroshe ingene aguma arindiriye ko ivyo bintu biva mu nzira. Harabaho n'amatati adahera none amatati adahera yoca ashobora kuyihanganira gute? Urumva kubera intumbero ariko biva ingene ayo matati ameze n'ingene yatanguye n'ingene nawe ayarimwo n'ingene yarimwo kuko hajya uravye nko mu matata kenshi ni impande zibiri hari n'igihe usanga hariho uruhande rukomeza ayo matati urundi ayo matati atarakomeye mugabo ko atarahera gusa agumaho. Ukwihangana kwacu rero ntigukwiye kugira ikiringo gati nzihangana kugera iki gihe hanyuma bibe biheze. Nca nibuka igihe Petero yaje kubaza Yesu ngo uvuze ngo mugenzi wanje niyancumura ko kaza ndamubarira ati none niyaza n'inshuro ndwi ku munsi nzoguma ndamubarira we acaragwiza inshuro ndwi hozo bari hagitangura ego ngiye ku rugo ruhande rwa Petero none mu gihe umuntu agumye ari gihe umuntu aguma akorera ikosa uwundi wamusaba imbabazi uno musi agasaba imbabazi ejo agasubira gatanu bigasubira ari namwe uca usanga bamwe bakuraho ngo nzorinda mfa ntamubabariye. None uwo muntu yoca yihanganira gute uwo muntu mu gihe avuga ngo nzorinda mfa ntanakubabariye? Urumva nyene aba yahisemo kutamwihanganira agaca ahitamo kuzopfa atamubabariye. None we w'amaherezo yiwe none urumva yuko abarungise itangazo mu ijuru ntuzumbabarire kuko dusoma ko abarungise itangazo mu ijuru dusoma ko Yesu yavuze ati nk'uko tubabarira abandi arongera aravuga ati uko mubabarira abandi nimutabarira abandi namwe ntimuzobabarira. Rero mvuze nzorinda mpfa ntamubabariye mba nungise itangazo mu ijuru ntuzumbabarire. Ego none Bibiliya ivuga iki ku muntu yihangana? Imuvuga kwiki umuntu yihangana? Bibiliya imusezeranira agakiza kuzokira n'iherezo ryiwe azobona agakiza ikongera ikamusezeranira igitsibo c'ubugingo azohabwa ikibo c'ubugingo kandi azosumbushwa ibyo yabuze. Ariko rero aho hacengeramo kwizera hacengeramo no kwizera kuko ivyo ubwo bugingo nivyo tutabonesha amaso nivyo tuzobona mu gihe kizoza. Mbega muri kino gihe none hoho ntaco Bibiliya imuvuga ko uwo muntu
yoba yihangana nta kimuvuga ko ni kuzorendera ico gihe Yesu azozira kandi ari ibihe tubona urumva ko biri mu nzego nyinshi z'ubuzima navuze nti bwa mbere go niyihangana gushaka kwihereza azokira Amen. Bimugoye bizomuva ko bihere. Matayo 10:22. Hanyuma azoronka igisibo c'ubugingo. Yakobo rimwe ko yavuze ku murongo wa 2 n'uwa 3. Azoronka igisibo c'ubugingo. Zohabwa ubugingo budashira byumva. Hanyuma azoshumbusha ivyo yabuze. Bibuka Yobu. Yobu inkuru ya Yobu iri kwirarangira. Yarangiye asubiye kuronka amatungo incuro zibiri yari afise kandi yongera aronka n'urundi ruvyaro. Amen. Umva no mwisi hari ivyo turonka. Nako nyene narondera. Umva ko no mwisi hari ico tuzoronka. Ingwani imwe tugira no kubiraba uko Imana itari kirabiraba. No kuvyitega uko Imana itabiteguye. Ego ndumva nyuzwe. Ego imbere ko turangiza mwo tubwira ingaruka ishikira umuntu yihanganye niyihe umuntu yihanganye ingaruka yiwe ni bimwe duheje kubivuga ariko no gushikira amasezerano. Amina. Gushikira amasezerano yasezeraniwe canke gushika ku kintu ariko ararondera gushitsa umugambi ariko aratunganya. Hanyuma kandi umuntu yo yihanganye ashigwa hejuru akagira ibihe byiza bimunezera. Iyo bya bindi baca navuga mbere ngo azoronka n'igisibo c'ubugingo urumva agira igihe cyo gukomerwa amashi niko no bivuga kandi akaba n'akarorero. Kandi iyo twihanganye bituma tugira amahoro n'umutekano mu mutima. Amen. Tugira amahoro n'umutekano mu mutima kuko ntituriko twihutagiza ibintu bitariko birihuta. Iyo twihutagiza ibitariko birihuta bitubuza amahoro gose, bidutwara inguvu, bidutwara umwanya, bikadutera n'ishavu. Mugabo turindiriye twihanganye bishitse twuzura amahoro. Ego no kumera nka muri rivyi ngororera bigira bigende neza. No kwama nivyo byizigira. Ego none umuntu ari mu bibazo no munsi akamo umutera nakahe kugira ngo ashishikare gukomera ngo komera ngo ushikabe ko muri mvya yaririmbye ngo komera ushikame. Yo komera gute? Ubwa mbere no kwizera Imana. Imana ntibesha. Kandi Imana yadutabara. Amina. Imana ni nayo ishitsa ibyo twateguye. Hanyuma ukayirekera uko Imana igomba ko biba aba ariko bigenda. Amen. Twebwe tuba dufise uko twipfuza. Hari n'igihe dusenga tuti Imana ndategetse kwiki kimera uko nuko. N'izina rya Yesu tukanashirako. Mugabo uko yo igomba ko bimera kuri wewe. Niko ukwiye kureka bikagenda uko nyene. Tureka ubugombe bw'Imana rero. Aha rero hari igihe usanga abantu bariko barihenda mu kwakira inyishu z'Imana. Ugasaba Imana ngomba amavuta y'amaoki. Yego. Ari mu ibido ya jaune. Numva. Imana igaci kurungikira umuntu azanye indobo y'amaoki. Wewe wasabye iri mu ibido. Wazanye indobo. Ego. Wewe ukamandanya usenga rero y'amaoki ntaraza. Hari igihe usanga bitugoye kubona inyishu z'Imana ko zashitse. Ego murakoze reka dusozere tuvuga yuko ukwihangana ari igiti gifise imizi irura ariko ivyamwa vyaco ngo bisosa nk'ubuki. Ubuki ni ikintu gisosa cyane. Aha rero twagomba kuremesha abakristo bari mu bibazo bitandukanye ko bakwiye kurema no kwihangana kuko Imana iri kumwe nabo no muri ivyo bibazo baba barimwo. Nuko rero turabona kanya k'ikiganiro kasana karangiye reka dufate umwanya wo kubashimira by'umwihariko mwakoze kwa natwe mu kino kiganiro. Mwakoze namwe. Naho n'uyu munsi mbonye umwanya wabaye muto. Ego. Hari utundi tuntu nagomba kuvuga ariko tuzotugaruka ko hanyuma. Yego mwakoze cyane. Ego mwakoze gose. Nuko rero ku bakunzi bakino kiganiro abakunzi b'amahoro aha niho kigarukiye turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho tamu kindi kiganiro mwari kumwe na Dina kwizera kuri micro. Bye. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi
Christian Initiatives for Peace ugizwe n'amashyirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.